Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mudukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri rosheri ya YouTube ya ICTV. Nabahe kaze muri yana makuru yagezweho. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru iri kuvugwa cyane mu karere k'ibiyaga binini. Ino nkuru yaravuzwe kuva mu myaka ya 2023, iravugwa cyane muri 2024, irafatira 2025. Ni inkuru umuntu wese ari mu gihugu cy'u Burundi yamenye, ni inkuru umuntu wese uri mu karere ka Afurika y'ubuseruko yamenye, ni inkuru uri mu Rwanda yamenye, inkuru uri mu Buganda yamenye, inkuru uri muri Tanzania yamenye, inkuru uri muri Kenya yamenye. Ni inkuru yavuzwe cyane kubera ko uvugwamwo ni umuntu adasanzwe, n'umwe mu banyamitahe bakomeye igihugu cy'u Burundi gifise, n'umwe mu bantu bagize ico bamarira igihugu, n'umwe mu bantu bitanze bakava mu bihugu vy'amahanga bakaza kubaka igihugu cabo. Yarakoze ibitari bike, n'umwe mu bantu bashimwe n'umukuru w'igihugu, umuhisi Petero Nkurunziza. Yarabonetse mu binyamakuru mpuzamakungu, yarashoboye gufata igihugu cy'u Burundi aracubahisha mu gihe ibintu vyari bikomeye mu karere k'ibiyaga binini ndetse no kw'isi hose, cane mu gihe ca COVID-19 mu mwaka 2020. Ibintu vyari bikomeye cane, abarundi ndetse n'abanyamahanga cane abo mu karere k'ibiyaga binini cane muri Afurika y'ubuseruko baraza mu Burundi kurondera serivisi z'ubuvuzi, aho Christophe Sahabo ari umwe mu bantu bagize uruhara rukomeye cane mu gutuma igihugu cy'u Burundi gishobora kuronka ibitaro bigezweho mu karere. Iyo Sahabo rero ibihejeje kumushikira, ndetse n'ivyavuzwe na Perezida Ndayishimiye, itegeko ryavuye hejuru, ibintu biteye agahinda cane. Inkuru zimuvugaho ziratuma benshi bashobora gukorora amosozi. Ni inkuru umuntu ashobora kumviriza akumva agahinda karamufashe, intuntu ikazamuka, yoba mu baryango, yoba mu bakunzi b'igihugu, ndetse n'abandi bose bashobora kumvira inkuru ya Christophe Sahabo. Ni inkuru iteye agahinda cane. Muti rero ni biki turiko turavuga? Christophe Sahabo yaravuzwe cane, utamuzi turaza kumufasha kumenya Christophe Sahabo ni muntu ki. Ariko imbere yuko tuja muri ivyo vyose, tubanze tubabwire ko iyo Christophe Sahabo tuvuga ari umwe mu bantu badasanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Cour d'appel ya Muha yashimangiye ko muganga Christophe Sahabo apfungwa imyaka 20, akananyagwa ivyiwe vyose. Ibi mvuze birababaje cane kandi birateye agahinda. Ushobora kuba udatahura neza ibi mvuze ni biki. Cour d'appel ya Muha yashimangiye ko muganga Christophe Sahabo apfungwa imyaka 20, akananyagwa ivyiwe vyose. Ibi vyenda gusa nubwo tutagira tubigereranye, kuko amadosiye samwe vyenda gusa n'ivyashikiye General Guillaume Bunyoni. Christophe Sahabo yarapfunzwe ku karenganyo katagira izina, turaza kubigarukako. Ariko itegeko ryo kurenganya Christophe Sahabo ryavuye hejuru cane. Perezida Ndayishimiye muri kino gihe ni watwaye Burundi. Ingingo nk'izi zikomeye akenshi ziba zafatiwe hejuru. Perezida Ndayishimiye yobaza ino dosiye ya Christophe Sahabo, turaza kubigarukako. Nimba hari ikintu gisigura neza intwaro ya Evariste Ndayishimiye, ni urubanza rwa muganga Christophe Sahabo yatanguje ibitaro Kira Hospital. Ni urubanza rutabaho mu bisanzwe, rutumbereye kwemeza mu mategeko ingingo yo kunyaga ivyo bitaro Kira Hospital, bimwe mu bitaro vy'akarorero mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Ingingo yafatiwe hejuru cane mu nzego zitwara Uburundi, ikaba ari ingingo y'agahotoro iteye agahinda. Muri Ruhuhuma mu mwaka wa 2025, sentare nkuru ya Muha yari yaciriye muganga Christophe Sahabo gupfungwa imyaka 20, kuriha indishi y'akababaro irenga imiliyoni 178 z'amafaranga y'amanyaburaya, hafi imiliyaridi 1,500 z'amafaranga y'amarundi, aho n'amatungo yose ya Christophe Sahabo yaciye anyagwa agafatirwa n'ubutegetsi. Cour d'appel yemeje urubanza rwa TGI Muha, urwo rwa mbere rukaba rwari rwaciwe habanje
kuba iterabwoba ku bacamanza byakozwe n'abakozi b'iperereza kugira ntibashinge aho intahe isashe. Ibyo bigakorwa kandi n'abategetsi b'iperereza bari bahagarikiwe n'abacamanza bari bahagarikiwe n'iperereza bagatega ubwoba. Muganga Christophe Sahabo akaba ari umwe mu barundi b'incabwenge Burundi bwigeze bugira, yize mu Busuwisi nk'umuganga w'umuhinga avura amaso, ophthalmologue canke ophthalmologist mu rurimi rw'icongereza. Ahitamwo rero kugaruka mu Burundi mu gihe abaganga benshi batagaruka iyo bamaze kuronka ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru nk'ubwo muganga Christophe Sahabo yari yaronse mu gihugu c'Ubusuwisi, kuko abahurumbirwa n'ibihugu vyinshi cane cane ko abaganga bo ku rwego nkuru bari bake cane mu bihugu cane cane vya Afurika. Yaragarutse rero aravura abarundi, asubira mu banyaburaya arondera imitahe, ndetse iyo mitahe anayubakisha ibitaro bikomeye cane. Aranagerageza kumvisha intwaro n'amashirahamwe mu Burundi, maze hubakwa ibitaro vyafatwa nk'akarorero mu karere. Ibitaro bitangura kwinjiza amadolari atari make cane cane kubera vyakwega abakongomani kuza kwivuriza mu Burundi. Amadolari atera umunoho abo hejuru cane kubera ko ivyo bitaro vyariko birinjiza amadolari atari make yinjira mu gihugu, ariko akinjira mu bitaro kira hospital. Sahabo rero aranyuruzwa n'iperereza, Imana irakinga ntibamwica, bamusanga ari kumwe n'umuzungu. Ntiyabacishwe, arapfungwa gusa kubera ko batinya ko kwicwa ari kumwe n'umuzungu vyashobora gukwega ibara mu gihugu. Uwo muntu yari kumwe na Christophe Sahabo, bamwe bavuga ko ari we ashobora kuba yaramukijije. Umuavoka wiwe yari umukobwa wa Perezida Domitiano Ndayizeye, nawe yarafashwe arapfungwa, arekugwa abanje gusinya ko atazosubira kuburanira muganga Christophe Sahabo kubera ko idosiye yiwe yari agacamutwe kandi yari irimwo amadosiye akomeye cane. Mu myaka izohaca muganga Christophe Sahabo azorenganurwa kuko aka karenganyo nikabaho ubundi mu busanzwe, ariko urubanza rwiwe ruzokwama ari ikimenyetso kitabesha c'intwaro y'abasahuzi ataco bikanga, kubera ko Imana ari yonyene mucamanza w'ukuri, nayo abandi barakoreshwa n'ubutegetsi bagakoreshwa n'amarangamutima. Imana irinde muganga Christophe Sahabo, kuko igihe yugurura ibitaro kira hospital muri Ntwarane mu mwaka wa 2015, Perezida Nkurunziza yari yakeje Dr Christophe Sahabo nk'umurundi w'akarorero. Evariste Ndayishimiye niho yari. Uyu munsi Ndayishimiye amuhemvye umunyororo no kunyagwa ivyiwe vyose. Aho rero ngo afise imbona kazoza izokwega imitahe mva makungu, mu gihe ubuzanye umutahe amugira umunyororo ubuzima bwiwe bwose, agafungwa akarenganywa kandi agakorerwa ikibi kibishe. Benshi ntibazi Christophe Sahabo vyatanguye gute. Ese Christophe Sahabo ni muntu ki? Christophe Sahabo kuva kuwa 30 Ntwarane mu mwaka wa 2022 isaha imwe n'inusu z'ijoro, umuyobozi mukuru w'ibitaro vyigenga kira hospital Clinique Suisse Dr Christophe Sahabo nibwo yafashwe n'iperereza ry'u Burundi. Agifatwa nta mutaha umwereka impamvu afashwe yashoboye kuronka. Inzego zamufashe ntizigeze zivuga ico zamufatiye. Amategeko agenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa kandi ziburanishwa aravuga ko mu bihe nk'ivyo uwufashwe afise uburenganzira bwo kuba ari kumwe n'uwumuburanira, kandi ko ashobora kwanka kuvuga igihe cose atari kumwe n'umushingamanza wiwe. Ivyo vyose rero vyabaye mu gihe Christophe Sahabo yafashwe n'umuntu azwi cane mu gukora amabata agira izina, mu kunyuruza abantu, mu kubagandagura ndetse no kubapfunga bakabugwa irengero. Uyu nawe nta wundi ni Innocent Mutseremu, yararongeye iperereza ry'u Burundi. Vy'ukuri Dr Christophe Sahabo aziriki?
kimwe mu bintu bitangaje ni ingene Dr Christophe Sahabo yafashwe itariki ya 30 Ntwarante, ariko ikete rimwagiriza ivyaha rigasohoka bukeye. Itariki imwe Ndamukiza 2022 nibwo iryo tegeko ryasohotse risinywe ko n'abayobozi batatu b'amasosiyete ya leta canke ayo leta yiganjemwo, ari ryo Sokabu, Kamebu, Onapere, Bankobu, Burundi Airlines, ayo namwe mu masosiyete yari yasinywe ko. Bose uko ari batatu bahuriye kuba ari abanywanyi bakomeye b'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD. Amashirahamwe baserukira akaba afise ibice hafi 43% mu mutahe w'ibitaro Kira Hospital. Iryo kete ryabo ryandikiwe umukuru w'igihugu risaba ikugwa rya Dr Christophe Sahabo, rimwagiriza ko ari karatemvya ubutunzi bw'ibitaro Kira Hospital. Bamwandikiye ku wa mbere Ndamukiza, ariko we inzego ziwe zari zaraye zifashe Dr Christophe Sahabo. Ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu yashize mu ngiro ivyo yasabwe imbere y'uko n'ikete ryandikwa. Ibi ni ibintu bidasanzwe vy'akamaramaza bidashobora no kubaho. Ikindi gitangaje ni ingene aho kuwa mbere Ndamukiza 2022 Dr Christophe Sahabo yasohoye ikete ngo ryo gutanga imihoho rinaboneka ku mbuga ngurukana bumenyi, kandi yari mu minwe y'iperereza. Umuntu agaca yibaza ni gute umuntu ari mu minwe y'iperereza yandika ikete ryo gutanga imihoho kandi yamaze gufatwa deja ari mu nzego z'iperereza. Bishoboka gute ko umupfungwa atagira umwidegemvyo na muto yabandanya gufata ingingo zikanakwiragizwa hose ku mbuga ngurukana bumenyi? Mbega hoho ingorane z'ingene amasosiyete yigenga atwagwa zicirirwa mu iperereza, imanza z'ingene amasosiyete yigenga afise ibibazo, izo manza zicirwa mu iperereza rya Museremu canke hariho n'amasentare abijejwe. Ibi vyose ni ibintu vy'igipfungu vyabaye, ariko umuntu adashobora gutahura kubera intwaro y'agacinyizo y'akarenganyo yama yambura abantu, ikabahohotera, ikabakorera ikibi kibishe. Kira Hospital ni ibitaro vy'akarorero mu karere. Dr Christophe Sahabo yarize amashure y'ubuganga mu gihugu c'Ubusuwisi nk'uko twari twabibabwiye, aba umuhinga akomeye mu vyo kuvura amaso. Aho yogumyeyo nk'abandi batari bake, narirya abamwigishije bamugomwa, aranaronka n'ubushimwe butari buke. Ahubwo yaratashe mu gihugu ciwe kwitwararika amagara ya bene wabo b'Abarundi. Ageze mu Burundi ntiyabaye umuvuzi gusa, ahubwo yiyumviriye umugambi w'ibitaro vy'akarorero mu karere kose. Negura iki bitaro vyigenga Kira Hospital vyavutse. Ivyo bitaro bikaba bifise umutahe munini ugizwe n'ibice 40% vy'amafaranga y'abanyaburaya, 43% vy'amasosiyete yo mu Burundi twari twavuze haruguru, arimwo Sokabu, Kamebu, Onapere, Bankobu ndetse na Burundi Airlines. Harimwo kandi na 11% vy'abantu bigenga ku giti cabo, be na 5% vy'abaganga. Kumvisha umugambi abantu nk'abo bose birumvikana ko bwari ubutwari budasanzwe. Christophe Sahabo wenyene yabaye umuyobozi mukuru w'ibitaro, nayo urwego nyobozi rw'ibitaro rurongorwa n'Umufaransa. Ibitaro Kira Hospital Clinique Suisse byarabaye akarorero mu karere, mbere y'abanyamahanga batangura kuva mu mahanga baza kwivuza mu Burundi. Ivyo ni ibintu bikomeye kandi ryari iteka ku Burundi. Aho hatereye ikiza ca coronavirusi, Umurundi wabaza kwivuza bavuye hanze, umurindi wabaza kwivuza bavuye hanze warakorotse cane kubera ingendo zitari zigishoboka. Bivugwa ko guhera ico gihe Kira Hospital hari ico yatakaje nk'uko vyagendeye amasosiyete menshi cane mw'isi. Inzigo y'amacakubiri ni imwe mu bizivugwa ko ishobora kuba yaratumye Christophe Sahabo yirukankwa ko akanyagwa ibitaro agapfungwa, uno munsi akaba aciriwe gupfungwa imyaka 20 n'ivyiwe vyose bikanyagwa. Mu mwaka wa 2020
hari urwandiko rudasinye rwasohotse rurwanya Dr Christophe Sahabo. Urwo rwandiko ruboneka ko rwoba rwanditswe n'abanywanyi ba CNDD-FDD bamunzwe n'agatima k'amacakubiri. Ni urwandiko rwagiriza Dr Christophe Sahabo ko aha akazi abatutsi kurusha abahutu, ko akoresha nabi ubutunzi bw'ibitaro, ko yahoze ari umuhanuzi mu biro vya Perezida Buyoya, ko yahoze ari icegera c'umukuru w'ishirahamwe Sojedemu, ko ari we yafashije guhunga Onesime Nduwimana yahoze ari umuvugizi wa CNDD-FDD, ko yahungishije Dr Jean Bosco Daradangwa, ko ari umugenzi wa Sinduhije na Pacifique Ninahazwe. Sinduhije niwe arongoye umugambwe MSD, nayo Pacifique Ninahazwe ni uharanira agateka kazina muntu, azwi cyane mu kuvugira impahazwa ndetse no kuvuga amabi akorwa n'ubutegetsi ndetse n'ibitagenda mu gihugu, cyane cyane akabazwi mu mashyirahamwe nka Fokode mu kuvugira impahazwa ndetse n'abandi bose bacinyizwa n'ubutegetsi. Yaragirijwe kandi uyo Christophe Sahabo ko naho ari muri CNDD-FDD ngasanzwe ari no muri seneri n'ibindi byinshi bitagira umutwe n'amaguru. Inyuma yaho afatiwe, ishirahamwe karyanisha amoko bimenye Burundi Communication Center atakindi rikora atari gukwiragiza ibinyoma biryanisha amoko mu ntumbero ya propaganda ya CNDD-FDD, ryarasohoye ikiganiro cambika ibara Dr Christophe Sahabo rimwagiriza ivyo nyene vyanditse muri urwo rwandiko rudasinye. Ico nico kimenyetso c'ivyo Dr Christophe Sahabo ariko arahogwa. Inzigo y'akazikira ifatiye ku macakubiri y'amoko ikabitera yigaragaza muri bamwe mu bategetsi b'u Burundi, tudasize imbere umukuru w'igihugu, kuko ibi vyose ni vya umukuru w'igihugu General Neva atabizi. Iperereza niryo rijejwe amashirahamwe yigenga. Iki ni ikibazo gikomeye. Mbega hamwe vyoba ari navyo ko Dr Christophe Sahabo yarongoye nabi Kira Hospital Clinic Suisse, iperereza niryo ryoba rimujejwe. Ni kubera iki kibazo ciwe kitajanywe imbere y'amasentare ajejwe gukurikirana ivy'ubudandaje canke ivy'amasosiyete? Nimba mu vyo yagirizwa harimwo ivyaha bivugwa mu gitabo mpanavyaha, ni kubera iki kibazo nk'ico kitajanywe imbere y'amaparike ikabitohoza? Ni kuki amategeko y'amatohoza atariko arakurikizwa? Nimba iperereza ari ryo rijejwe ivy'ubutunzi bw'amasosiyete, ni kuki ryohera kwishira hamwe ryigenga kandi hariho amasosiyete ya leta ageza habi aheranye amahera y'umurengera, ariko abayirongoye ntibatumwe ko mu iperereza, ahubwo bamwe Perezida Ndayishimiye arabashira mu bindi bibanza. Twarabonye ibyabaye mu ishirahamwe Sosumo, Perezida Ndayishimiye ndetse n'akagwi kiwe nikigeze gakurikirana warongoye Sosumo, ahubwo yaradugijwe mu bibanza. Niho humvikanira akarenganyo kadasanzwe. Hano twabahaye urwandiko rwerekana amashirahamwe ya leta yari mu gutemba kubera amadeni muri 2019. Onateri yari iheraniye imiliyaridi 117, Sosumo ikaba yari iheraniye imiliyaridi 31, Regideso yari iheraniye leta imiliyaridi 22 n'inusu, naho SRDI ikaba yari iheraniye imiliyaridi 10 n'imiliyoni 6. OTB yo ikaba yaheraniye imiliyaridi 7 n'imiliyoni 8, nayo Burundi Eya Burundi ikaba yari iheranye imiliyaridi 7 n'imiliyoni 300. Onatur ikaba yari iheranye imiliyaridi 6 n'imiliyoni 3. Abatwara ayo masosiyete nta numwe yarengukijwe mu iperereza ko ari amasosiyete y'igihugu. Perezida Ndayishimiye yari yavuze wanyiruje imiliyaridi 54, ariko ntiyahamagawe mu iperereza. Izo miliyaridi 54 zari zo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Mpanda. Ibiriko birakorerwa Dr Christophe Sahabo bivyara ikibazo gikomeye cyane. Nubuhe butumwa buriko burahabwa abarwizatunga bazana amafaranga yabo mu Burundi? Ninde azobandanya kuzana imitahe mu gihugu?
utwara sosiyete yawe ujanwa gupfungwa mu iperereza atategeko na rimwe rikurikijwe, ugahogwa insaku zikwiragizwa n'imbonerakure. Rya terambere turota rizoza gute? Hoba hasigaye hariho ubwoko kubuha akazi ari icaha mu Burundi no mu masosiyete yigenga? Ibi ni ibibazo bikomeye cyane. Kuba rero umuseneri hamwe vyoba ari navyo coba ari icaha mu gihe unarongoye isosiyete. Kuba warakoze mu biro kwa perezida Buyoya coba ari icaha. Kuba warabaye mu ishirahamwe kanaka coba ari icaha. Nitutwikubita agashi izi nyifato zizokwegera karambaraye igihugu muri kazoza. Nimba hari icaha yagirizwa Dr Christophe Sahabu n'umwe mu bantu barenganijwe, urubanza rwiwe rwabaye mu akarenganyo kadasanzwe. Perezida Ndayishimiye arazi neza ko Christophe Sahabu arenganywa, aranafise n'ubushobozi bwo kumurenganura kubera ko yararenganijwe kandi yarenganijwe nabo Perezida Ndayishimiye atwara. Aka karenganyo Christophe Sahabu akorewe kavuye mu biro kwa Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye nafata ingingo yo kubohoza Christophe Sahabu. Twarabibonye ukuntu vyakozwe kuri bamwe mu barenganywa, ariko Perezida Ndayishimiye nafata ingingo kubera ko hatagize igikorwa Christophe Sahabu agiye kuba ikimenyetso cerekana intwara ya Perezida Ndayishimiye ko yananiwe kandi ko ataho kuyizera. Iyi nkuru irababaje cyane. Nawe ubihejeje kuyumviriza urashobora kugira ico terereye nk'iciyumviro. Ibihe byiza kuri mwese mudukurikira, mukanya muze gukurikirana andi makuru twabateguriye.